umukomedien murazi neza yuko abarundi bamukunda. Umuvugizi wa Ribe mu Rwanda yarahaye mission abantu bita ibyamamare, ukabona nk'umuvugizi dufata nka police judiciaire araje ngaho ahamagaye ugwaruka ati genda muvuga ibi nibi, kubera bazi neza yuko ils ont pris le temps, barafashe umwanya kugira imitima yacu bayigarurire, twarabakunze mugabo twabakunze nk'aba entertainer. Hari abantu ngabaza bambwira ngo simbizi biri kuravuga ingaruka, nta ngaruka nimwe ko twavutse ngaha, umaze kuvuka icyo ubusigaje ni gupfa. Uno musi bagenda bafatira ku bibazo babona ati no musi kwera abarundi bakeneye bitoro, reka turabe tuvuga ibi muga twaramaze kubimenya. Ivyo rero naho biruko ubu rero mpamvu nza ndababwira ati abanyarwanda ni mwene mutwihamagarira. Ryari uwitwa Mutesi Scovia yaragiye ngahari yadukiza ngo Burundi fise FDLR, bibitse ngo aba FDLR ngaha. Ivyo jambo rya FDLR naryumvise kuva kera. Rero ikintu gihari nta muntu adosubira kubisigurako, même si l'âge rendait sage. Ni kubandi apana kuri Paul Kagame. La sagesse. Mu Kinyarwanda bavuga gute? Ubufura se kinyabufura. Il est sage. Aho ibi iyi yabivuze bivanye n'amajambo mu kuri zo kwikira ama discours amazimisi avuga. Urabona neza yuko dufate nk'ubu mwarabonye nko mu conamo, mu gihe abandi bose bunamye atakwishimisha, Paul Kagame ariko yirabira agapira ka Arsenal. Ati sivyo. Ati namba l'âge rentisage aribaza uno munyarwanda. Aho ibi iyi yabivuze bivanye n'amajambo mu kuri zo kwikira ama discours amazimisi avuga. Urabona neza yuko dufate nk'ubu mwarabonye nko mu conamo, mu gihe abandi bose bunamye atakwishimisha, Paul Kagame ariko yirabira agapira ka Arsenal, ariko yirabira umupira. Mu gihe abandi bose murabona yuko na Nyakso yaragize kandi ko kwishima gato aba oblige gusaba ikigongwe, mugabo gushika ino saa Paul Kagame ntarasaba imbabazi kuba yaragiye kuraba umupira agenda kwishima, aranabigaragaza ku mbuga ziwe yuko anezerejwe, aranezerewe mu gihe abandi bari mu gihe cyo kwibuka, mu gihe cyo kubabara. Naha rero bica bigaruka ngaha ati si l'âge rend sage, ça dépend de faire de nous le peuple le plus détesté du monde, afande et finissant. Taroranye uvuga n'ibintu bitajanye, ugasanga wataye umva, ugasanga ati hamwe ushobora kwimvira ati none uyu n'umukuru w'igihugu avuze bino bintu, agabwira abantu ngo nabayidio, akabwira abantu ngo nibiki nibiki, niyo maladie rero afise. Ndabaramukije mwese bakunzi ba Simbizi, uno munsi n'undi munsi udasanzwe wo kubashikiriza muri rwa rukurikirane. Murazi yuko nabemereye yuko nzoza ndabasangiza ibintu biriya tuyaga kuri histoire, hari abavuga ngo n'amateka kuri histoire, vraie histoire y'igihugu cacu, bibaye ngombwa n'akarere, kuko hariho ibintu biza biba usanga biba biriko biraba ku mubanyi, ugasanga haragiye byo usanga natwe tuticunze, ugasanga byatwandukiye. Nayo mpamvu nabemereye yuko buri gihe nzoza ndaza ngaha dusangira ikiyago. Rero uno munsi muze kunyihanganira cyane, kuko uno munsi ahanini kuko nza guhagarara cyane ngo bamagarare cyane nza guhagarara ku nyandiko z'umunyarwanda. Impamvu nza guhagarara ku kwandiko kuri article yanditswe n'umunyarwanda, ni kubera hari ibintu biba ugasanga rimwe turigira abasinda bibazwa, ugasanga abantu bigira abasinda bibazwa,
kandi biba ari ibintu bihambaye kuko ugerageje kuraba dernièrement mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda murabona nk'uyu mukomedien murazi neza yuko abarundi bamukunda muribuka guhera ibihe by'amafilme za Kanyombya niki uyu mukomedien abarundi bamukunda mugabo uri kuraraba ino video unayumvirije neza urumva yuko ari ibintu iyo bayategetswe gusoma abarundi akenshi nibo bicaga bafatanyije n'abanyarwanda bamwe na bamwe b'abahutu sivyo nibo bicaga abantu aho muri komine ya Nyazo ahubwo ngiyewe ntangazwa yuko abarundi bakimara kwica bahise basubira i Burundi iwabo abenshi ntibakurikiranwe ntibagize bate nibura ngo nabo bagiye kubafata baze nabo byozwe ibyo bakoze kuko urabona neza yuko ariko aranabivuga si ibintu bimuvuyemo mwibuke yuko ahanyene vuba nkuko mubibona umuvugizi wa RIB mu Rwanda yarahaye mission abantu bita ibyamamare abantu bavuga yuko bakunzwe n'abantu bo mu karere ahajya ariko aravuga ibyo bariko aravuga Burundi bariko aravuga u Rwanda ugasanga bobo barafise ideology bagomba gukwiragiza muri kano karere kugira kabe destabilize ahubwo ugomba kuvuga ngo uri enjoyinga opportunities z'iki gihugu kubera ko hari abakivunikiye nihagira igihe cyo guhangana n'ikibi ubwa bwamamare bwawe ubuhishe n'ubugwari ngira ngo imbuga nkoranyambaga urabona ko hari abantu bamwe bacecetse bafite platform ngo miliyoni barenga wumva abantu birirwa bakwirakwiza ingengabitekerezo ya genocide bituruka muri ibihugu duturanye wowe ugaceceka kandi ufitemo abafana kurinze umuntu agejwe urwego nka rujya RIB avugira nka RIB mu Rwanda burya RIB novuga yuko yo bikora nka police judiciaire ngaha no yigeranye na police judiciaire ukabona nk'umuvugizi dufate nka police judiciaire araje ngaho ahamagaye ugwaruka ati genda muvuga ibi nibi kubera bazi neza yuko irizo piloton barafashe umwanya kugira imitima yacu bayigarurire twara abakunze mugabo twabakunze nk'aba entertainer nk'abantu badutwenza abantu baduteramisha abantu badukinira udukomedi mugabo ni twari tuzi yuko mu nyuma bizoza kuvamwo ibi bariko bagomba kubakoresha kubacisha ku information bagomba kubagira niyo mpamvu rero uno munsi surtout nza guhagarara cyane ku bintu bita inyandiko nibyo bintu ngomba nkore uno munsi ikintu cyitwa inyandiko ivyo nzagukorera ko cyane cyane turabati aba bababwiye ibi hari inyandiko akabamwe n'amajambo baba bagamije iki eske birakwiye yuko ibyo baba babwiwe babwirizwa kubikora eske babikoze nta ngaruka kuri bo hari abantu ngabaza bambwira ngo simbizi ngo biri kuravuga ngo ingaruka nta ngaruka n'imwe ko twavutse ngaha umaze kuvuka icyo ubusigaje ni gupfa kandi ni byiza gupfa ukapfa usize ijambo hari undi muntu yambwiye ati ibintu uri kurafasha kino gihugu mu myaka iri imbere bazovyiga nuko kuri umuntu awe karatanga ubonye umuyobozi ukabona nk'umu artiste yarafasha arubaka brand yiwe araza ngaha turamukunda mu nyuma ugaca umutegeka kuza kuvuga amajambo nk'aya uyu mukomedi yari karavuga kwagiriza abarundi bitekanye kwaza kubazaniramwo ngo amadosiye mwe nayo ega suko abarundi nabo tuba tubuze ibyo tuvuga jewe
ndibuka neza mu 2015 mwese muribuka ababizi baribuka action yabaye ku mpanda operation yari irongowe na Desire Uwamahoro aho hari umuntu bari bagiye guhamba ijya operation umujya muntu bari bagiye guhamba yari umunyarwanda hari tariki 30 z'ukwezi kw'icumi mu 2015 ujya munyarwanda ari kararasa ujya mu chef w'umunyarwanda twebwe turigira tuvuga tuzana amadosiye y'abanyarwanda batwiciye abacu ngaha mu Burundi mwibaza yuko atabo dufise la majorité y'abantu barabasanze sheki hari abanyarwanda bigize abarundi nico kimwe bagiye bagumuye abantu 2015 bose bace basubira babo mu Rwanda barasubiyeyo abanyarwanda baje ngaha barica abantu ngaha barica benshi barisha abantu zangagara za Jabe barisha abantu ngaha abantu barapfa baratikira bambe bahita amaboro ivyo ni ndatabizi mwebo ngaha nta muntu arazana amaraporo ngo agende ngo mu masentare azane yerekana ibintu nabiriya ngo natwe dutangura kuvuga ati none nuko mwatwiciye abacu vipi twe ngaha babona abantu binumiye bibereye mu mahoro bariko barahangana no gukemura ibibazo tuba dufise ngaha ukabona nk'ikinyamakuru nka ikinyamakuru Igihe mu 2017 cyakorera ngahe Bujumbura barafise biro ngaha n'abatari ya 2015 bintu n'ivyo Igihe.bi yarabayeho ndayibuka Igihe.bi yari ngaha Igihe ko ndayiraba ngaha kuri internet n'uwanditse Igihe.bi Igihe Burundi iriho ugasanga abantu baza mu gihugu kira baze gutata mu butasi bamenye imibereho y'abantu hameje bazobabeshere bifatishije ibintu babazi yuko biri sensible dernièrement ndababwiye mu kiganiro nigeze gukora ngaha nyene ndababwira ingene babura ivyo bavuga bagace bibasira première dame est-ce que twibaza yuko abarundi tuzi ivyo twovuga kuri première dame mu Rwanda bagafata ngo première dame ngo yafungishije umuntu adandaza ibitoro kubera muzi neza yuko abarundi pour le moment hariho ikibazo cy'igitoro kugira ngo muronke ngo mugombe kwankisha umuntu abantu twaramaze kubamenya ko atanu umunsi numwe ndabona muri kumura mugira mwandika ama article ubu ngene ko igikorwa cya hafi kizima arico abana bavugwa imitima bana bavuka imitima yugurutse kuri hôpital militaire yuje ko mutakigize deba ko mutagi twitinze mukakiri twitinga ko mubikora umuntu yakoze amakosa afata station ayishira mu nziwe agafatwa ubutungane bukamukurikirana uno munsi ne muce muvuga ngo arapfungishijwe muri première dame ngo yabikoze kandi dossier yari iri clear utazi ya dossier ninde mushaka impunity mushaka abantu bahungabanije ubutunzi bw'igihugu ntibahanwe guko yari umunyarwanda ntahanwe ari umurundi ne barundi bangahe bafungiwe i Kigali cyenda bazi benshi hari abarundi benshi bafungiwe i Kigali bagirizwa ibi nabiriya hari n'abandi banarenganye hari n'umukinyi wa football yuko amazigiye maze imyaka irenga 10 umukinyi w'umurundi umuntu yakoze amakosa ntaje kuvuga ngo nikora ngo ari naka niyo ko naje nokora ikosa no bihanirwa imyaka 2017 Igihe.bi inginga ndayibona kuri internet yariho bakorera ngaho sigura yuko izo pris le temps baramenya Burundi baramenya abarundi uno musi bagenda bafatira
ku bibazo babona ati no munsi kwera abarundi bakeneye bitoro reka turabe tuvuge ibi muga twaramaze kubimenya ivyo rero naho biruko ubu rero mpamvu nza ndababwira ati abanyarwanda nimwe mwene mutwihamagarira ryari uwitwa Mutesi Scovia yaragiye ngahari yadukiza ngo Burundi ifise FDLR bibitse ngo aba FDLR ngaha ivyo jambo rya FDLR naryumvise kuva kera aba FDLR bari ubu rero ikintu gihari nta muntu adosubira kubisigurako ivyo muba mwifuza ubu rero ni systeme namwebwe tubasubiza mu ndumane hama mu nyuma hazobukubahana niyo mpamvu no munsi nagomba muze kunyihanganira gato iyi article y'uno munyarwanda yanditse iri mu gifaransa mugandagezerageza kuza ndayisigura ni umunyarwanda yitwa Jean d'Amour Karaki hari article yanditse titre yayo ivuga ati Kagame débagoule son peuple applaudit. Iri jambo débagoule tugerageje kurirondeza ico risigura tukarondeza muri dictionnaire aha batwereka yuko ni vomir urumva ni rya jambo umuntu avuga mu Kirundi avuga ngo namateshwa aradahwa kudahwa nuko no munyarwanda yavyanditse je ndiko ndasubiramo article yanditswe no munyarwanda ni Kagame débagoule son peuple applaudit urumva abababwiye ibijambo bishisha canke ibidashwe nyene mugabo abene gihugu biyo ati ganza sabwa ababwiye ibijambo bibishe niyo titre iki gisomwa iki yino article yuno munyarwanda yitwa Jean d'Amour Karaki titre yiwe ivuga ati Kagame débagoule son peuple applaudit ou l'exemple d'une dictature abétissante munvaga bene wacu ou l'exemple d'une dictature abétissante uravyumva iri jambo abétissante kwera uyu mwanditsi yakoresheje amajambo aremereye niyo mpamvu amajambo amwamwe ngenda nza ndayabasigurira kuri dictionnaire Larousse abétissant qui rend stupide acaza rya jambo idiot yigira gukoresha ariko aragereranya mu mukuru w'icyubahiro umukuru w'igihugu ca Kongo mwubawa amwita ngo ni idiot ni muri amateshwa nyene ayisa abandi bayobozi ngo idiot abene gihugu biyo baca bakoma amashi rero uno munsi twishimikije iki gisomwa cuno mwanditsi urabona neza yuko iyo Kagame ariko aratwara abanyarwanda uravye no tite gusa ucwa neza yuko ariko arabatwara ahantu atariho ariko arabashira mu mwobo umva dictature yiwe iyo dictature abétissante kuko ababwiye amateshwa mugakoma amashi yababwira ibi mugakoma amashi ganza sabwa chefu giruku murumva yuko iyo muri ko muraje ni bimwe bavuga ati agomba ko ariko arasazira na Rwanda peu importe ibintu yubatse ibintu byubatswe mu Rwanda kubera byubatswe mu kinyoma ukuri nako kaba kuri ngaho naho rero ukuri kuba ko kuraza kumugana ucubona neza rero aho biba biriko biragana reka rona iyo ni titre yari titre
hari yanditse ati munyanga ndasoma ibirebire hama ngerageza kugira ico gisomwa ndashobora kukibahereza ngaha hama mukakisomera namwe mugabo ndaza ndabasomera bimwe hama ngerageza gusigura paragraphe yose kugira singe ndasigura ijambo kwijambo ko urabona yuko uno mukongomani uno munyarwanda plutôt yanditse amajambo aremereye. Le vin se bonifie en vieillissant, disent les Français. Une manière proverbiale de dire quel âge assagit. L'âge rend-il sage vraiment? Je crois que ça dépend. En tout cas, cette assertion proverbiale ne saurait s'appliquer à notre président Paul Kagame. Murumva yuko uyu munyarwanda ibi ari karandika ni ibibazo ariko aribaza ko aregera bavuga bati yuko iyo umuntu akuze aca umushinga ntaye iyo umuntu ashaje mugabo ari umuntu asaza agasazana agashaka yuko ubusaza bwiwe niki bivanye nuko peut-être umva nk'ubu asaje mu kinyoma kandi abona ukuri niki agashaka yuko agenda atovye n'abatwara comme ça bagende bajanye bagende nyene asiga bononye naha bavuga bati l'âge rend-il sage vraiment? Je crois que ça dépend. En tout cas, cette assertion proverbiale ne saurait s'appliquer à notre président Paul Kagame. Bisugura yuko uno munyarwanda avuga yuko même si l'âge rendait sage ni kubandi apana kuri Paul Kagame. La sagesse mu kinyarwanda bavuga gute ubufura se kinyabufura il est sage ni muhumure umuhanuza inararibonye ndayibaze ni Kagame ivyo vyose nivyo mubako bati sivyo ati namba l'âge rend-il sage aribaza uno munyarwanda aho ibi yabivuze bivanye n'amajambo mu bikuru zo kwikira amadiscours amazi imisi avuga urabona neza yuko dufate nk'ubu mwarabonye nko mu conamo mu gihe abandi bose bunamye atakwishimisha Paul Kagame ariko arirabira agapira ka Arsenal ariko arirabira umupira mu gihe abandi bose murabona yuko na Nyakso yaragize akandi ko kwishima gato aba oblige gusaba ikigongwe mugabo gushika ino sa Paul Kagame ntarasaba imbabazi kuba yaragiye kuraba umupira agenda kwishima aranabigaragaza ku mbuga ziwe yuko anezerejwe aranezerewe mu gihe abandi bari mu gihe cyo kwibuka mu gihe cyo kubabara naha rero bica bigaruka ngaha ati si l'âge rend sage ça dépend kuko iyaba umuntu avuga ati arakuranye ubusaje no mu butamaguma ari wa wundi nyene aguma ari kwa kundi nyene polisi yari yayindi nyene ucubona neza yuko meme na kijya gihe yagenda kuraba umupira ayikara umupira wa Arsenal hari ukuntu yari kuvyigumizamo kubera bivanye nibihe igihugu ciwe kiriko kiracangwa bari mu gihe c'iconamo bariko baribuka babuze murumva neza yuko mu president ashobora kugaragaza bijya mu kindi gihe amadiscours yahora avuga mu gihe c'iconamo murabona yuko byatandukanye basigaye atukana go in hell gukwa agatuka abantu ngo nabayidio abamologe biwe abamologe bagenzi we abantu basangiye ijunja n'ijambo abantu bari kuri standard zimwe ukabona ari karabatuka bamwe ngo yagurisha ngo amapiza ngo agurisha ngo biki nibiki urumva naho rero turiko turaza kuri iri jambo en fait iki kiyago ndabona neza yuko ndashobora kuzohigira ibice kuko kimwe amajambo aremereye cyane plus les années l'approchent de sa dernière heure moins il devient réfléchi. Bon, sio wenyene imisi ko twese plus k'umunsi uvamo nuko twegereza isaha yacu ya nyuma. Mugabo rero wewe hari umuntu avuga ati namba ndiko ndegereza isaha yanje ya nyuma ejo ndataha.
hari ukuntu ugenda wiyumvira ati abo sizi inyuma ndabasigira iki, ngomba kubaraga iki, ni igihugu nyabaki ngomba kubasigira. Nahari biriko biraca. Uyu munyarwanda aravuga ati plus les années l'approchent de sa dernière heure, moins il devient réfléchi. Ukiyumvira kwiwe kuripunguka, ntakiri muri vision. Wowe urumva, urabona neza yuko amajambo ariko aravuga n'ibihugu ariko arakora n'ibyo ariko ararangura, urabona neza yuko agomba kuraga umuvu mu Rwanda. Plus il devient dément sénile, maladie d'Alzheimer, troubles post-traumatiques. Ce qui est évident, après plusieurs décennies dans concurrence sanglante qui a attiré sur nous tous les Rwandais, tous les foudres de la sous-région, avant de faire de nous le peuple le plus détesté du monde, afin et finissant. Abazi vy'ingwara baca bamenya la maladie d'Alzheimer. Iyi maladie d'Alzheimer ni zimwe mu ngwara. La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire, mais également d'autres fonctions cognitives liées par exemple au langage, au raisonnement, à l'apprentissage. Cette maladie évolue généralement vers une perte d'autonomie. Murumva neza iyi maladie d'Alzheimer. Uno munyarwanda agereranya yuko president wabo, uno munyarwanda iki gisomwa yanditse agereranya yuko president wabo bashobora kuba afise ino maladie d'Alzheimer. Urumva ni ingwara ifata neza mu mutwe, urumva ikakuburuga ku buryo usanga uri kuravuga ibitaroranye, uvuga n'ibintu bitajanye, ugasanga wataye, umva ugasanga ati hamwe ushobora kwiyumvira ati none uyu n'umukuru w'igihugu avuze bino bintu, ugasanga nyene memoire, ugasanga speech yaho aratanga, ugasanga nta ntumbero n'imwe ifise, naho umva ngo go to hell, bijya bikujya yavuga, agabwira abantu ngo nabayidio, akabwira abantu ngo nibiki nibiki. Niyo maladie rero afise, niyo la maladie d'Alzheimer. Murumva niyo, urumva uno munyarwanda nivyo agereranya yuko president wabo ashobora kuba afite ico kibazo, urumva. Plus particulièrement, notre président a perdu le sens du disciple et de l'indicible. Il parle à temps et à contre-temps, annonce une idée pour développer juste son contraire, insulte y compris ses parrains et mentors historiques. Je ne parle pas de certains de ses homologues qu'il prend pour des mouchoirs, serviettes et torchons. Bref, c'est lui qui n'a guère forcé le respect de tout et en passe de devenir la risée de tout. Aha kuri iki, aha uno mwanditsi ariko agerageza kwerekana bimwe mu vyerekana yuko President Paul Kagame ashobora kuba muri bino bihe afise ibibazo bikomeye cyane, ibibazo bidasanzwe. Naha atanga akarorero ni binye nari mejeje kuvuga ngaha, ndiko ndatanga uburorero ingene ifatira mu gahanga bagenzi we, akabita amazina yose, ibintu bidakogwa no muri diplomasi bitabaho. Mushobora gufata umukuru w'igihugu mugenzawe nawe wamufise ivyo mupfa gute, biguma muri diplomasi, mwifatira umwita amazina, umutuka nkuko umengo turi kwirigara. Yafashe igihugu agishira mu irigara. Naha acubona acahamagara n'aba bahungu bose ati namwe nimugende mutukane. Ejo abo bahungu bakenera kuza gukora ibiteramo ngaha, bakenera kugenda gukora ibiteramo muri Kongo, bakenera gukora ibintu bisaba yuko baronka support ya bene wabo. Mugabo kubera bo bahagaze ku kinyoma, abatuma tigenda mutukane, genda mugira ibi biva nakarero kabi k'umurongozi mukuru w'umukuru w'igihugu aba ari karahereza abana bakiri bato.
n'iyi maladie d'Alzheimer. Aha mu Burundi twarafatiwe ibihano nk'uko Rwanda rwafatiwe ibihano, mugabo nta mukuru w'igihugu cyacu yigeze ahagarara ngo ariko aragenda ngo atukana ngo babirigi ngo atuka ngo abaki akagenda agafata akabagiriza ibyo, nta byigeze biba. Ntiyigeze abatuka, kutukana, insulte, kubwira umuntu ngo idiot wa gicucu ni gicucu ako nyene. Il parle à temps et à contre-temps, annonce une idée pour développer juste son contraire. Ensuite, il compris ses parents et un mentor historique. Je ne parle pas de certains de ses homologues qu'il prend pour ses mouchoirs. Serviette et torchon. Aba homologue no kuvuga namba jewe simbizo asema mvumba ndumu influenceur. Hari umu influencer wundi wo mu Rwanda tuba tukora bimwe. Ces homologues urumva n'aba president afata comme nkama papier ziga yitawazisha, papier hygiénique. C'est serviette. Igikoropesho torchon. Uyu n'umunyarwanda yanditse ibi. Yabyanditse ashavuye. Iki gisoma murashobora kurondera n'umuntu yitwa Jean Damu Karaki. Sinzi ko ariko babisoma. Ni gisomwa kirekire cyane. Mbona neza yuko ngaha bizomfata igihe kugira cyose ngenda basigurira cyose mu gitabo. Ndakibasangize cyose. À y regarder de très près. À y regarder de très près. Sa manière de finir n'est pas aussi surprenante que ça. En effet, qu'on a sur sa conscience l'assassinat concomitant dans un même attentat contre un avion de 2 chefs d'État en fonction. Voilà. Aha rero ni muri bibihe nyene turimo, sivyo? Ni muri bibihe turimo. Uno mwanditsi arabandanya avuga ati à y regarder de très près, sa manière de finir n'est pas aussi surprenante que ça. Ntibitangaje. Umva umuhero wiwe ingena aheza, uguheza kwiwe ntibishobora gutangaza umuntu, uguheza. Jean ibihe Paul Kagame ari mu bihe byiwe vya nyuma, ariko ararangiza. Niho bisaba rero yuko abanyarwanda bisaba yuko bakanura, sivyo? Ntibagwe mu mitego y'umuntu ariko ararangiza nabi, hama nabone bisange n'igihugu kibaye gitaye mu manga, nabone barangije nabi nkuko umuyobozi w'abariko ararangiza nabi. Na rero bisaba yuko umuntu ahagarara. Ndiko ndasoma kino gisomwa, ndiko ni gisomwa cyanditswe n'umunyarwanda, ngenda ndabasobanurira bimwe bimwe, sivyo? Aïe regarder de très près, sa manière de finir n'est pas aussi surprenante que ça. Namwe bizotangaza. En effet, quand on a sur sa conscience l'assassinat, concomitant dans un même attentat contre un avion de 2 chefs d'État en fonction, notre président Habyarimana et celui du Burundi Nagami le 6 avril 1994. Quand cet attentat terroriste inédit déclenche un génocide qui coûtera la vie au moins d'1 million de Rwandais. D'1 million de Rwandais, plutôt de Tutsis, comme si les centaines de milliers de Hutus qui ont péri dans ce génocide ne constituaient que des effets collatéraux. Quand on a sur sa conscience plus de 20 millions de Congolais massacrés en dehors un petit tiers du siècle. Bref, en dehors un petit tiers du siècle. Bref, on a toute proportion gardée fait pire qu'Adolf Hitler. Eh bien, c'est normal qu'on finisse sa vie dans un état de délirium et de logorée psychopathologique. Ibi urumva uyu munyarwanda abandanya avuga ati yibutsa ati mugihe muri we umutima mana we avuga yuko umva uri kuraraba ivyo Kagame amaze iminsi avuga ashikiriza, urabona neza yuko ari ku musozo, ari ku kanyuma, ari kararenduka, ari ku kanyuma. Iyo rero ari ku kanyuma na abakeneye kuronka n'abagenda ajanye, sivyo? Kuko
umuntu ashobora gukora ikibi, hari abantu bakora ikibi, hari abantu bashobora kwica abantu, hari abantu bashobora kugirira n'aba bantu, umugabo bikarangira ivyo bakoze bibagarutseko. Uno mwanditsi aragaruka avuga ati en effet, quand on a sur sa conscience l'assassinat concomitant dans une même attentat contre un avion de 2 chefs d'État en fonction, notre président Habyarimana et celui du Burundi Ntaryamira aussi envie de faire une urumva buri umva nkubo mugihe we azi neza uyu munyarwanda ni umunyarwanda ariko arabyandika, conscience yiwe izi neza yuko ari nyuma y'urupfu rwa Habyarimana na Ntaryamira rwatumye umuriyoni plus d'un million de Rwandais ndabisubiyemo harapfuye si hapfuye abatutsi abatutsi bapfuye n'abanyarwanda plus d'un million de Rwandais abanyarwanda urupfu rwa Ntaryamira na ntuzinge na Habyarimana rwatumye haba ubwicanyi bwatwaye abanyarwanda barenga umuriyoni urenga w'abanyarwanda. Uwo wose urumva stadi biba biri ku mugo ni muri ya conscience nkuko ngene yavyanditse, urumva umutima mana wiwe uramwagiriza ati urupfu gujya ndarufisemo uruhara, hapfuye abanyarwanda barenga umuriyoni. Muri Kongo kuva habayeho nyabwoko mu Rwanda, abakoze nyabwoko bagahungira muri Kongo gushika ino saha nta mahoro bararonka, nta mahoro barigera baronka kuva 94 haba yapata amani, surtout kuva 96 apana kuva 94 kuva 96 ko no batangiye kubatera ntibararonka amahoro kuva 96 pas encore. Umva byose byabaye déclenché, umva niyo conscience, umva plus de 20 millions de Congolais bamaze gupfa bose bakaba bari ku mugongo wa Paul Kagame. Na rero ubona iyo umuntu ariko arahera ariko aragerageza ariko araja ku kanyuma, abo bantu bose bikasa biko birakuza ko naho uca wumva yuko ibisigaye kuba ari kwihagarara ko gusa mugabo abari karagenda. Urumva uyu wewe amugeranya yuko ibimwagira we birengeye n'ibyo bavuga kuri Adolf Hitler, nuko no munyarwanda avuga kuri runo rwandiko rwiwe, kubera wewe ariko abantu barenga miliyoni 20, plus de 20 millions bafuye kubera izo conflict, kubera izo ngorane, kubera indege yatibuwe abantu bagahunga, abantu bakicana, abandi abisha bari bagahungira ahantu kandi bakabasanga babikirayo bagira uko. Vous avez certainement suivi son débagoulage lors du déjeuner diplomatique du Nouvel An 2025. Eh bien, notre président a littéralement, tenez-vous bien sur votre chaise. Vous avez certainement suivi son débagoulage. Lors du déjeuner diplomatique du Nouvel An, igihe yakira aba diplomate basangira akayi. Eh bien, notre président nuwa munyarwanda ariko aravuga, ariko yanditse kino cyandiko. Notre président a littéralement, tenez-vous bien sur votre chaise, très d'idiot son homologue Tshisekedi de la RDC avant d'affirmer qu'il n'a jamais été élu comme président de la RDC. Yagombye kuvuga cyagiye rya jambo yavuga afata president Tshisekedi akamwita yuko ari umuidio ari kigugu, uwo ni president Paul Kagame yabimwise, agaca anarengera akavuga yuko atigeze atogwa na rimwe. Eske burya umupresident igihugu gifise abagitwara, gifise seni, gifise inzego zijejwe kubahiriza amatora, gifise inzego zose z'igihugu, burya ikintu kwanza mukwiye kumenya cyambere, buri gihugu kigira ubwigenge, hari amasezerano mpuzamakungu yubahiriza ubwigenge bw'ibihugu ku buryo atagihugu kirekuriwe gutera ikindi.
sivyo? Kandi nta n'igihugu cinjira mu burongozi bw'ikindi gihugu. Buri gihugu cyose kiba gifise ukuntu gitunganijwe. Kuba rero President Paul Kagame uno mwanditsi iri jambo akoresha debagure ni kudahwa. Ndarivuga uko byanditse ni text iri ngaho. Ashobora kuvuga yuko umuperezida mugenzi we ari umuidio. Idio numva ni gicucu atatowe. Uko nukurengera karimbi kubwigenge bw'ikindi gihugu. Nukurengera karimbi. Kuko buri gihugu seni yamaze kwemeza ibyavuye mu matora. Kuko constitutionnel ikavyemeza. Ushiraho intayishize. Abakongomani bamaze kuvyemeza ati nivyo nuko nyene vyakiruko. Kuko sindigera mbona umurundi dernièrement harabaye amatora. Baratanga amadosiye y'amakandidature. Murabona tubwi nk'aci wacu mu Burundi nta dosiye nimwe basubize nyuma. Baraje bagwasa bakitoza, bantu banunganya bakitoza, bande badomisiano ndayizeye, amatora nyine ukabona neza yuko arimwe amazina aremereye menshi. Hama hose bakaja kuri tere usubije undi agatsinda. Seni kavyemeza, kuri constitutionnel kavyemeza, hama bagaca bakira ibyavuye mu matora. Umwe wese akagenda mu byiwe. Uja mu namashinga y'amateka jayo, uja akajayo, akagenda kuri pare yiwe yakuye muri ayo matora. Nuko bigenda. Kandi twebwe ngaha mu Burundi buri mugambwe wose ukora mu bwigenge ushikiriza imigambi yawo. Mugabo mu Rwanda niho nabonye umugambwe musanga uri kuramamaza umugambwe umukuru w'igihugu. Ivyo byose twebwe turabibona mbe turazinyamanzia. Kubera twebwe ivyo turaba ibibiberi wacu. Mugabo rinzubona rero umukuru w'igihugu arenga ivyiwe akagomba kwinjira n'ivyo mu buzima bw'abandi byo mu kindi gihugu kitamuraba atazeje gesto yacu. Akagenda kuvuga ati ngo ujya mukuru w'igihugu ntiyatowe. Murumva uburemere bw'ivyo bintu. Atatowe none ni mukuru w'igihugu gute? Yemejwe gute? Igihugu cya Kongo nta nzego kigira, nta seni kigira, na kuri constitutionnel kigira. Ni rero no munyarwanda ariko arabigereranya no kudaho. Uyu mwanditsi wa kino gisomwa. Kuko hari ibindi bintu wewe uguma ku ruhande rwawe utinjirira ku wundi muntu. Ni nko mu rugo. Jewe ngabo tubana sinkenera kumenya ibibera hariya. Kiretse gusa ibibera hariya ari uko vyompungabanya naho nitura inzego zibijejwe. Ndahamagara inzego. Ati bana burya uno muntu ariko arandengera karimbi. Hari inzego nuko bigenda. Mugabo nushaka kuri umukuru w'igihugu uzi neza yuko nawe ibyawe bitera. Utogwa ku bice 99 n'ibice 9 kwijana. 99,99%. Arez. Teba kuri bigugu bacu ngaba batogwa ku bice 60 mirongo ingahe. Mugabo akaba basumbije abandi ama bakayobora igihugu bagatwara. Ahandi ho baragira n'amaturu bakagusanga bagize ngo deuxième tour yo ni demokrasi. Bakabisikanya. Twebwe ibibera mu Rwanda turabibona tukinumira tukabareka mu icyo bita mu busugire bwabo mu mwidegemvyo wabo. Tukabareka. Numva. Mugabo nibice bisigura yuko wowe iyo umuntu akuretse akakureka ibyawe nibaze ngo nuko abatabibona. Hamuga tugomba kumwinjirira mu vyiwe c'est pas bon. Naha surtout nashatse yuko ko iki gisomwa njogenda ndabaha uduce iki kibaye nk'igice ca mbere. Kuko ni gisomwa kirekire cyane mbose kirekire gose na mapaje ashika kuri 3 canke 4. Mugabo nahisemwe yuko mu byo uno munsi dusangira ngomba ngarukirize ngaha. Mugabo reka ngarukirize kuri kano ga texte kose. Vous avez
vous avez certainement suivi son débagoulage lors du déjeuner diplomatique du Nouvel An 2025. Eh bien, notre président, littéralement, tenez-vous bien sur votre chaise, traitait d'idiot son homologue Tshisekedi de la RDC, avant d'affirmer qu'il n'a jamais été élu comme président de la RDC. Je sais connaître les idiots. En fait, je sais reconnaître les idiots. Cet homme Tshisekedi qui cause les problèmes entre le Rwanda et la RDC n'a jamais été élu à 2 reprises. Murabyongo. Yavuze ati ndazi gusuzuma ibijuju. Ni President Tshisekedi ni ateje ibibazo hagati y'u Rwanda na Kongo niyigeze atogwa inshuro zibiri. Uri President Kagame abivuze. Laissons à côté le mot idiot dont on ne traite même pas de son domestique devant invité. Turekane n'ijambo idiot udashaka kubwira n'umukozi waje ngaha ndafise abakozi ngaha. Hari umushitsi hari amajambo nashaka kubwira umukozi wanashaka no muri kamere kiwanje. Meme n'abakozi banje barabizi. Hari n'ibintu nashaka kubabwira, nshaka kumutuka. Parce que ndamwubahiriza mu kazi kiwe, ndubahiriza akazi kiwe. Ndakubanga kubahiriza. Nkanamwubaha. Ibaze rero wewe ugaca ufata umupresident de la République. Mugenzawe. Ukamutera de l'idiot. Sibyo. Laissons de côté le mot idiot dont on ne traite même pas son domestique devant les invités. Si du moins on n'a pas été éduqué dans une porcherie, une porcherie, un président africain qui réunit les diplomates autour des banquets pour leur dire que l'un de ses homologues africains a accédé au pouvoir par fraude électorale, c'est dégueu. Il faut être sous emprise d'une substance incapacitante pour avoir le cœur de tenir de tels propos devant les diplomates en bref. C'est un crime diplomatique. Kagame yakoze bita crime diplomatique. Enfin, ayikatenga karorero kariga jambo yavuga cyagihe ariko arabwira abadiplomate yuko mugenzi we yagize fraude électorale mu gihe mugenzi we afatwara igihugu gifise seni gifise byose inzego zose zemeje amapreuve yose ahari byemeje yuko Tshisekedi yatsinze amatora. Bon, en fait urumva naha nkeneye no muziko tugarukira hama nizere yuko tuzongera ikindi gihe ndabahereze la suite iki kiyago. Imana ibakomeze inabafashe. Murakoze.